Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka kubejeje gutangazwa n'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu Beribe Dieudonné Murengera Ntwari. Ni mu gihe kuri uyu munsi igenekerezo y'17 ruheshi umwaka wa 2023 ariho bitegekanijwe ko ikiringo co kujana inote za kera kw'ibanki ku mabanki ndetse no mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira ngo bahindurire abanyagihugu izahora zikoreshwa bahereze inshasha zakozwe. Hari ibihejeje gutangazwa n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu, nako kandi hari ivyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD mu itangazo ahejeje gushira ahabona. Ni mu gihe kandi benshi bibaza niba ikiringo co kujana amafaranga ku mabanki kiri bwongererwe canke se kitari bwongererwe, tukaza kubigaruka ko muri ano makuru. Ariko imbere yuko tubageza ko ibi vyatangajwe, itangazo ryashizwe habona n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu, reka tubanze tubageze ko ibi bihejeje gutangazwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. N'ubutumwa ku bagumyabanga bose. Umugambwe CNDD-FDD urashimira abarundi na cane cane abagumyabanga ko bitabiriye ku bwinshi akamo ko guhinduza inoti z'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10 nk'uko babisabwe ni banki nkuru y'igihugu. Umugambwe CNDD-FDD uboneyeho n'akaryo ko guhimiriza abarundi na cane cane abagumyabanga kuvavanura n'ingendo yo kubika amafaranga muhira, ahubwo bayabitse mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yemewe n'amategeko. Umugambwe CNDD-FDD utangaje kandi cese ko hagiye gutanguzwa bidatevye isekeza ryo gusigura bene gihugu akarusho n'inyungu vyo kubitsa amafaranga mu mabanki no kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none bwo guhanahana, kubika no kuriha na cane cane hakoreshejwe telefone ngendanwa. Umugambwe CNDD-FDD urarikiye abenegihugu kwijukira gukoresha inoti ntonto guhera ku kingorongoro ca 50, inoti y'ijana, inoti y'amajana 5, inoti y'igihumbi n'inoti y'ibihumbi 2. Umugambwe CNDD-FDD urashimye abenegihugu n'abagumyabanga cane batahuye bagatahuza abandi uwo mugambi mwiza wo guhagararira no gukingira ifaranga ry'u Burundi. Umugambwe CNDD-FDD urangije usubiriye gukeza nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu kubwira n'ubukerebutsi hadahengeshanya kwerekana mu rugamba arimwo rwo kunagura ubutunzi bw'igihugu no kurwanya ba kaboko. Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru bikaba vyagiriwe Igitega. Mbere yuko tubageza ko itangazo ryasohowe n'umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'igihugu, vyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wavyonda kugira ngo utojucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Mwaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe benshi kuri uyu munsi w'igenekerezo y'17 ruheshi umwaka wa 2023 bariko bibaza niba ikiringo gishobora kuza kongererwa. Ngirira itangazo rishizwe ahabona n'ubuyobozi bukuru bw'ibanki nkuru y'igihugu. Itangazo ku bantu bose. Mwitangazo ryayo ry'igenekerezo yo kwigenekerezo y'indwi ruheshi umwaka wa 2023, Banki ya Republika y'u Burundi yaramenyesheje ko isohoye inoti nshasha z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5. Izahahora ziri muri izo note nyene zaciye zitangura gukurwa mu gihugu biciye mu mabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Posita eka mbere ni Banki ya Republika y'u Burundi yararungitse abakozi bayo mu makomine yose y'igihugu kugira ngo bafashe abari kure badashobora kuja kuzihinduza mu mabanki. Abajejwe intwaro nabo barafashe izindi ngingo zafashije abenegihugu badafise amakonte gushobora guhinduza inoti boba bari bafise.
Ibanki ya Repubulika y'u Burundi irashimira cyane ingene ico gikorwa kiriko kiragenda. Ibiharuro twari dufise kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 16 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 vyaratweretse neza ko amafaranga atari make amaze guhindurwa, eka mbere n'imirongo imbere y'amabanki yariko iragabanuka mu gihugu cose. Turashimira cyane abajejwe intwaro, umutekano n'abandi bose dufashanya bitanze babandanya bitanga kugira ngo abenegihugu bose baba bagifise izo noti zasubirijwe bashobore kuzihinduza. Twashaka kumenyesha abenegihugu ko ikiringo catanzwe cyo gukoresha izo noti zasubirijwe no kugira no ko kirangira nk'uko twabimenyesheje uyu munsi igenekerezo y'17 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ngo kubera ivyo inoti zakuwe mu gihugu ntizizoba zigikora kuva ku igenekerezo y'18 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Turahamagariye abo bagifise izo noti zasubirijwe ko bo kwihutira kuzihinduza kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo y'17 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 mu mabanki y'ubudandaji n'amaposita no mu mashirahamwe kuziganya no kuguranana hisunzwe ibitigiri vyatanzwe ni banki ya Repubulika y'u Burundi. Kubera ivyo turahamagariye amabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kwakira neza abayitura bose, kandi tugasaba ko bo kugara umunywanyi wa nyuma ari uko agiye. Kubijanye n'amafaranga y'abenegihugu yegeranijwe n'abajejwe intwaro, twashaka tumenyeshe ko abakozi ba banki basanzwe bari mu ntara zose bari ku kivi kugira ngo bafashe abajejwe intwaro gusubiza abenegihugu amafaranga yegeranijwe, kandi ico ikorwa caratanguye, bamwe baramaze kuyaronswa. Kuva kuri uyu wa Mungu igenekerezo y'18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 ingingo z'agateganyo zari zafashwe muri iki kiringo zo gushinga ibitigiri ntarengwa vy'amafaranga abikuzwa canke abikwa kuko ko zizoca zihagarara. Turahimirije abantu bose kwijukira ubundi buryo bwo kurihana no kurungikirana amafaranga biciye mu mabanki, gukoresha ubuhinga bwa none, gukoresha amasheke n'ibindi kugira ngo hagabanywe ikoreshwa ry'amanoti mu kuriha. Mu kurangiza twashaka tuvunira akaguhe abene gihugu. Iyo ibanki nkuru isohoye inoti nshasha hama haca haba abikikamukiza kugira bahende abo bataramenye ibimenyetso vy'izo noti nshasha ziba zasohoye biciye mu kuzifotora. Nico gituma abantu bose boza barasuzuma neza ibimenyetso biranga inoti, cane cane ivyo umuntu arabira ku muco canke ivyumvikana iyo akorakora inoti canke ivyiyunguruza iyo ihengetse inoti. Bigiriwe i Bujumbura kuri uyu munsi igenekerezo y'17 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023, umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu umuyobozi w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi BRB Dieudonné Murengera-Ntwari akaba ari we yateye umukono kuri iri tangazo. Mu yandi makuru reka tubabwire yuko abanywanyi 13 b'umugambwe SNL kuri ubu baba bafunzwe bagezwa gukora inama idakurikije amategeko. Abo banywanyi 13 b'umugambwe SNL ni Sauve Ntakarutimana, Anselme Ntibansiga, Sylvestre Mwafrika, Leo Ntahomvukiye, Celestin Hatungimana, Emile Macumi, Sylvestre Ndabanirwa, Emile Nyawenda, Nestor Ntahondi, Edouard Ntaco Yampaye, Sylvestre Nzeyimana, Marite Nzeyimana na Pierre Rosage. Bose rero bahagaritswe ku munsi w'Imana n'abajejwe intwaro n'igipolisi. Kubwo babibonye ngo bariko barihereza akarahuri mu bunywero bw'Ibutare muri komini Taba aho bahagarikwa, ngo baciye bajanwa mu gasho k'igipolisi ka komini Taba aho bapfungiwe kuva ico gihe. Ipikipiki n'amafaranga 123 ya Marite Nzeyimana n'amatelefone 6 zarafashwe, niko ayo masoko nyene atomora. Abo bantu 13 batavuga rumwe n'ubutegetsi bagejwe gukora inama idakurikijwe amategeko
kandi itatangiwe uruhusha. Kubw'indongozi z'uyu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi muri komini Taba ngo ni ukutihanganirana mu vya politike. Abantu barahagaritswe, barobanuwe mu bandi muri ako karere, akaba ariko vyamenyesheje. Arababazwa n'ukuntu kandi urubuga rwa politike rucugaye ku banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, asaba ko borekurwa. Musitanteri wa komine Itaba Damien Nyandwi ntiyashatse kuvuga vyinshi kuri iki kibazo. Inyamiramabi niyo ngiriko irakurikirana dosiye y'abo bantu 13, akaba ariko musitanteri we yabitomoye. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru aragizwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana bahezagire.